Hello guys, murahomeze neza hama nkuko mubibona nagarutse ugira kandi Jaja gentil kwa sanzo batamenyereye kuri Amasinzo TV. Hama tukaba tugiye kuri turiyise nkuko mubibona turi ku kiyaga. Tugiye kuraba umuntu yitwa Momo. No batubwiye yuko ari mu Busenzi tugiye kumuvundura ntazi yuko tunagiye no kumuraba rero. Hello guys, ndabasabye mu dukurikirane ibigiye kuba byose ibiganiro byose bigiye kuberayo muze kudushikira. Okay, welcome rero tugende kuraba ibintu bariko barakorayo. Duhe n'ikiganiro tuyage gusa sindavyizera yo kwaza kuduhiganiro bashaka kwera twayivuganye afate tugiye kumuvundura. Rero niyo yatwankira yatwimye ikiganiro muze kutwihanganira si twebwe natwe twashaka kuvumbura umusani wacu uko mubibona tugiye kubavumbura. Twabashikiriye aho bariko barakora umwuga wabo dusanze bariko bararoba ariko sinzi ko baduha ikiganiro nge tubaramutse kwanjye. Salut, umeze neza? Salut, sawa. Momo, ni sawa? Umeze neza? Guys, amushikiriye Momo. Where is hata kwanza brag man. Mwanzo kwanza mkure brag man. Man, ahabwo mbwira Jaja nawe wenda kisero sigaye sigakora ibintu nk'ivyo man. Oya man, rero si ibintu bisanzwe uri kurakora akazi kawe ka misi yose. Oya saka misi yose. Sasa uno munsi gusura hafashe mugabo hapi byo nisi byo Jaja manzo kaza muzimye kamera kwanza. Oya, nimusarisho yarumvirize nimusarisho basi. Oya nagusarisha afate ni gatwaye gusana. Oya none mwebwe mwabimbwiye. Oya aho no twashatse kukuvumbura. None kumbwira none si ibintu bisanzwe. Turabizi yuko ari ibintu bisanzwe ariko twashatse kwanza kuvumburura. Ngaba nimboga zose murazirukanye honyene ngaho muri. Ubwo ziriya habwo zenda gufashe kuroba. Oya reka Jaja mugabo mwari kwanza kumbwira kwanza. Nanko barika. Ona kuja kutuvumba. Ona gaimana. Oya ngira cyatarukarasi. Ange sindakuru. Wow, turabe. Anga abantu kuguma. Dasiyo mana. You guys. Irachatambo. Turabe. We matudire. Raba ntiko. Hey, Uncle Biaro Zimboga guys, mwayibonye. Dufise umusani umurovyi. Oya mwino minsi munara rumonga amatara sigaye dukawushya tya twibera kuri twiste kuroba. Ngabo nubwo tuba turi none bakwiye kuca baza kutuvumbura. Manza kwanza ugaterefona. Oya no. Afite twagiye kubaraba ahantu dusaza tubamenyereye twababuze baca baturangira yuko muri ino. Imboga nyene dose kuradira. Ndagufasha kugira. Jaja bakiri mwari kuvuga mukavuga ati twe turadiyo apana kumusangare muri bino. Na wewe jamaa yako kafanya hivi kabisa. Utana telefone. Okay. Momo twatuje kuyaga nawe twatuje mu kiganiro Jaja nawe sinzi yuko bizokunda uko manze kwanza muzimye kamera manitegure amadukora ikiganiro. No naho batuzimye kamera. Ibintu bisanzwe mo. Ngano sitayikorera ku kazi. Muranyicarika ahantu mukavuga ati ingozi. No, twagiye kurondera ahantu. Oya rero abantu tuba dufise abafanzi bataba bazi ko dukora ibi birega biri inyuma ya life iwacu. Usanga bamwe nkaho nyene tayari. Ubuzima Momo. Oya Jaja wana. Ubuzima. Wewe kiganiro manze kwanza muzimye kwanza kamera hama tukore ikiganiro. Abakunzi bacu barashaka ikintu wowe ukora. Wow. Manzurindire sawa ingo turabe. Wafasha kandi. Wewe manzurindire atata. Wow. Unaona mwana. Wewe mwabonye guys mwabonye Uncle B inyuma yuko twagiye kumurondera kuri aho basanzwe batirabera be na Momo twasanze bariko bararoba. Murayibona ivyo bariko ba. Oya tulia. Na yule mnamuona ndo nani? Okay, Momo tuta ibyo nibiki iragiye? Iravuye ko ngana. Iri he? Yagiye rero kunyarutsa uriko urabishira ku manzu ndi.
Turashaka rero manza kwanza ndipose hamanda bekiganira mugabo ni munde kwanza gatoyiriye sawa sawa nta nakimwe twavyemeye guys ndasuye kubona musa kandi ugira kandi hama Momo yaduha ikiganiro twamusavye aho yatwemereye nkuko mubibona twashaka kumuha ikaze rero turaguhaye ikaze Momo namaze gushika namaze no kubitaba nubwo mwagiye inyuma y'amategeko murankoreye ko waraye muri life inyuma ikiganiro gitegura kirikare no afite nkuko nawe kubwiye twagiye aho dusanzwe tukumenyereye kukubona me twakubuje twavuga ati katuze twakuba turangiye ko muri ino none mu gihe turi mu mutima muri ino abakunzi bacu bacarisaba yiko babona akazi kawe ka misi yose umviriza sakazi ka misi yose wewe nushake kunteranya kwanza n'abafanzi banje canke hari gihe usanga hariho n'abandi bantu batari bazi nushake kubanteranya nabo sakazi ka misi yose yani sinziye no bivuga canke Momo hari akubwa usanga yarahenze yiko ukora mu biro ukora mu bintu ariko uyu munsi kaca kakuntu uri kuraroba oya kuroba n'abazungu barabigira mugabo abari nka spend gusa umuntu abarimo akavuga ati reko no munsi nyene nje beach mbe ndaroba ndondere nyimbari zibiri zo gukaranga bankarangire ndazikoza akayeri ibintu nk'ivyo mugabo sakazi kanje ka misi yose mwagize mwagize nabi mwari gufuma basi munantelefona ahubwo turagushimiye cyane yuko twagize nabi encore atakura duha n'ikiganiro kuko hariho benshi bacavuga ati je nta kiganiro nkora je namwe none ko atakundi ko ariko kazi mwihaye ko kuza muradufatira mu buzi bwacu none ndubwire gute okay merci cyane tangure rero ikiganiro nyezi na Momo Momo twakubonye uriko uraroba hano onye kurozi eske wabitanguye kuroba Momo oya je nakubwiye sakazi navuze sakazi n'abashabiki bumvise je sinavuze ko arakazi je navuze ati ni nka spend nko kwiryohera gusa tu bibaye n'umunsi ryonyene sanzwe ni uyu munsi ryonyene eje niyo twakuvundura kandi ngaho uri kubaroba ndibaza nzovuga sakazi aho ni muzomushaka igano muzomukomura kuri kibuzima bwanyu muzogenda munakubiswe musubiye kandi no nkuko ndabona guys ndabona imboga yamaze kuroba Momo nize kwandika ikintu ashizemo imboga zirimo bazagize gukaranga Momo ndabona yuko warovye imboga nyinshi imbona nini ubona nganyiko kubugari igenda wow wabonye imboga Momo urayarovye hariho n'iziriko ziratamba guys nk'iri kiratamba okay none Momo izo onye uzitwara kuzije canke ucuzidandaza izo nyene nariko ndagerageza nuko musanze fashe nkeya nyene nubundi naho nari gufata nyinshi nyene kubera nganye nazinga ko ari kuruzi hano nyene umuntu afatira spend gatoyi bari gukaranga mugabo ko mwamaze nga kunteza abantu cyane nabiheba cyangize iri muri frigo hariya Momo raduenze no kuri kwimana cyangwa kuvuga wamaze kutubwira ati uri kuroba imboho kugira ngo ugende kujya muhira hawutekera yabara muhira sinavuze muhira Jaja mumbere isura abagabo mumbere isura je sinege karangirira hakokereze ugakoze na vuara ngaha nyene kuruzi nani byo gushika muhira kuko ibi byose nivyo ngaha nyene babidoha ngaha nyene bakoresha mugasubiza kuko ngira urabona n'amazi ko yadubuze yaratera rero yaduganye n'imboga rero kurobera ngaha hafi nyene nko kwiryohera nyene nk'ingenzi zindi zarizo zose merci cyane ngira murabona n'ingene naje urabona ko naje niteguye nk'umuntu agiye usurabereye oya reka nakubega wambaye muzi tabutse nkuko oya hama Momo twarumvise yuko hariho indirimbo uriho urasohora zitarasohoka nivyo canke sivyo kuba vyo nivyo mugabo kuba mwamaze kuvyumva nande narabitangaza ubwo n'ubusutwa kwanze cyambere sisi tukwaombea kama unajua ombea sisi tukwaombea oya bwo n'ubusutwa kweri indirimbo kubaho ziriko ziraza nyene vyashise nyene nanje kumva ko noshikiriza nanje mu Rumonge imiziki iriho ama video yariho yakozwe mugabo
igihe nikiragera igihe kigeze muzobona akazi mugabo munyitege nanje kuja muri industry yo mu Rumonge. Wow, ni yambere canke hariho iyo waramaze hariho iyo nigeze gukora Forever Band ndibaza murayizi yarakoze cyane nga mu Rumonge irakora ibintu byinshi iraja mu Mayizere Award ego ntibagerageje gutwara mugabo muri DC baramanutse barabamwo muri DC ibintu nk'ivyo rero twarabarigeze kunkurikira bavuga ati hari indirimbo twakoze yari yomenga mu 12 tariki 24 23 hasigaye umunsi umwe kugira habe Christmas abe Noel baramamagara bavuga ati voice yawe twumvise ingene uvuga ngira uririmbye byoba byiza mugabo bivanye nuko nyene nari maze iminsi gira ama repetition bamwe n'abajama banyumva bavuga ati rero gerageza ubushire mu voice yawe ari ibintu dushaka mu muziki wacu voice nkiyo nini nga mu Rumonge ni bake bakoresha voice yawe rero bavuga ati dufashe nyene cyarashya mu support nyene narivye nyene gato nyene mugabo kubera intego yiwanje atari yo ndariko rashika ko naciye mvuga ati reka rero je shike kuyi wanje rero nanje ubu rero aho ngeze ndashima munyitege muzonyakira ubuzi nzobushira live mubone uko natwe turakwemeye kuzokwakira kandi ibikorwa byawe tuzobisengera Imana ize ibihezagire nyene kuko mu mihezagiro nyene mwebwe reka nababwira ikintu mutazi ko bucange ikintu twe tutazi abantu ni ikintu kimwe hari igihe twibaza ko twebwe imihezagire twe tuyitanga wapi ugiheza kwimvira ikintu Imana bayajije kugikaselinga canke kugihezagira rero wewe nubwo ushaka arika kunsengera nyimba kizoshika kure kirashika kure ariko gusa iyo support gusa yo kumva ko uri kuravyibutsa Imana canke kuvyereka mwebwe abantu ko Imana uyereke ko wewe ushaka ko bishika merci lakini umenye ko uwo bikora canke ureke aho Imana yambwiye nzogarukira nzotegerezwa kwashika nzotegerezwa kwashika merci cyane none ndakwaza ikibazo kimwe wowe twari dusanzwe tukuzi mu bintu by'amafilme oui kumwe ngo birafite amadetail oya ni nivyo eske mu mafilme yani unatuchanganya umeshotoka kwenye mafilme au just bikorera hama jewe no kubaza ikintu kimwe nk'ubu uri umudandaza usenga ukaja muri mwemu neza udandaza ino uja muri mwemu hama bigashika ino muri mwemu bakakwizera mu rushengero bagaca kugira pastor ino abakiriya baje nuzobahenda ko ibintu wabiranguye kumera menshi mugabo mu rushengero uvuga ati kwirazira kubesha rero umuziki ushobora kumbuza ngo gukina filme jewe indoto yiwanje ngomba kuzoba ikintu kinini ariko ikintu kinini mvuga ni nko kuba basi sinovuga umusitari kuko je singomba kuzoherera kuba gusa umusitari ngomba kurengera umusitari ngomba kurengera kuba umusitari rero cyo gituma hose habiri je ndakora hose umpamagaje fresh umpamagaje gukina filme fresh ino mu muziki fresh hose birakora jewe camera nkaba abana bariko barakina horo nibo nza numva habamwo akandi kana usanga kari ku ruhande uzava ngo gapote ngo je ndi gapote wabose ino mwe mutsinzwe kagera ku batsinze mutsinze hose na je ndi gapote rero ndi gapote hose nuko merci cyane ntama mu muziki wawe urafise umuntu agufasha navuga ati nta muntu abura uwumufasha ariko kanini yaje ndifasha jewe nyene mu muziki wanje jewe nyene novuga ati ingufu nyinshi nizi wanje nubwo bishika nkabandi kumwe nabandi n'impanuro zirafasha sipaka ngo umuntu ngo gwamahera gusa impanuro kukwereka muri game nuko bigenda kuko hariho abandi bantanguriye nkwiye kwiga ingendo zabo rero ivyo zose rukumfasha mugabo ndavye kubuzi byinshi ndifu jewe nyene sa manager merci cyane dufate ku muziki yawe uvuze yuko umaze kugira gukora na video byose kandi zitarasohoka eske woba wari wenyene cyangwa hariho abantu impande mwaba muri kumwe cyangwa mwaba muri kumafasha muri iyo muziki aho utusanga ndiko namena amabanga ya byose muzobibona ingene ubuzi buzogera mugabo ndibaza ahubwo sivuga ngo uramena amabanga gusa uratubwira nyene idoni kugira ngo niyo muziki waza uzoze tuwusheshaye tuvuga ati tushaka kubona aba bantu bari kumwe na Momo
reka mvuge ni surprise. Iyo ni nka surprise yo kuba muzobibona ko bikogwa. Kuko nize mvuga ati ngo tware kumwe na nakana tuvuga ati no sinakubwiye ngo bavuge na nakubwiye ati ubu muri kumwe n'abantu mwakoranye. Umviriza nakubwire abantu wewe ikizokorwa gusa indirimbo zitege uko zizoba zimeze ari izi wanje canke ndi kumwe n'abantu zitege n'abafanzi muzitege ziriho nimushake kumenya ubunyene byose uburyohe buhere mugabo gusa mumenye ko ziriho kandi nyinshi. Merci cyane. Merci guys, mwumvise yuko Momo dafite ibintu biryoshye kandi ibintu byinshi cyane. Yes. Hama twashaka gushimira Momo kukuntu watwigore twakuvunduriye kuraroba mena ho twasanze kuraroba ntiwatumye ikiganiro ntatumye ikiganiro niyo mpamvu twashaka gushimira yaba ari yanko bihajye kwe nayo twamusanze ikaro yaba ari yanko bintu kutwemerera anko bintu umwana mubi nteye kutwemerera gusa ko uri umwana mwiza turagushimiye cyane. Nicyo tubaravuze ati kuba turi ngaha gusa nkarayifuza kwiryohera nitwaje urumva nkabanko bibo musanzwe mubazi ibyo ntavyo bokora gusa ni tu nko kwiryohera gusa kuba umuntu abaratumwanya kuko nta nubuzi bukiriho nta n'amatara akiri ubuzi twe tukorana bw'amatara none nta nayariho none muracagira gute ucubanye naje gutumwanya nyene niyo kwa gushimira mwene nabashimiye nagushimiye. Yes, hama tukaba tushatse vuga ati karibu kandi niyo twatagusaba Mbega na TV yanyu yitwa gute? Amasinzo TV. Amasinzo. Amasinzo TV. Rega napfuye kuba ikiganiro ntazi niyo mahenda aje ariko basanga muko muranwa muri Freemaso ariko ko numvise Amasinzo ndayumva sa. Ndayumva. Cyane niryo rya mbere nanabo murumva mwana amvumbuye nta nivyo narinzi ko ari n'Amasinzo ije mugabo wewe gusa narinzi mugabo wewe na uraza aba journaliste mwe mutekeretse shobora gusanga yari indi video waruje mugabo ko ari Amasinzo yo ndayizi. Rero aba journaliste dutekereza. Oya ni mutekereza. Gute? Oya ni mwiyizi. Ariko nanje reka shime nubwo je ata amategeko yakoze amwahije kujya inyuma y'amategeko aje ndabashimiye n'abafanzi banyu Amasinzo nkuko nababwiye mwitega ubuzi uko mukurikirana TV nari inyuma mukurikirane mbe haro nikiri naye nibagi kuvuga channel ya YouTube unaje kuyugurura ubu ico gusa ndindiye ni uko gihe kigera amanda bahubuzi hama bakeneye gufollowinga ni Momo Boy niyo channel yanje mugabo kuri uno mwanya mvugishije ukuri nta kazi official ndashirako na kamwe mugabo yabayirajaho kuko n'umwana mbere yo kuvuka amanza kwanza kubahinda nico gituma habaye harabaho novuga nkinda ariko ntaravuka. Urakoze cyane Momo. Hama mwumvise abakonzi bacu au kumbuga mugurukana bamenye hose niyashirako ibikorwa vyiwe tuzatumubona Momo Boy umuririmbye mushasha mu gisagara ca Rumonge akaba n'umukinyi w'amafilme mu gisagara ca Rumonge dukunda cyane kandi dufana. Okay, hama twashaka kubashimira mwebwe mwadukurikiranye kuva dutangura iki kiganiro kabati turakunda kandi mwagire gusunda kagakengere ama subscribe menshi aze kubaho.